So turatangura n'ikibazo ca mbere muranyemerera mpere iburyo bwanje. Kwa Bonaventure Nike ikibazo ca mbere kiravuga ngo wotubwira amakaritiye angahe ari muri commune Ntahangwa. Navuga angahe uhera ku gitigiri urindire ndaza kuguha go navuga ni hane paju wewe uvuga amakaritiye angahe atatu birasaba wewe tu yavuzane birasaba uvuga yarenga kuyo yavuze atano lo wovuga atano okay atano woyashobora ane awo wakaze kurane navuga atandatu turabandanya page bo Ntahangwa ni hari ni Kamenge cibito reka kuba ugira umwibi ageze kuri atandatu uravuga indwi oya nayo mu yandi majambo Bonaventure n'umubeshi bishatse kuvuga ngo tugire tumuhe umwanya ayavuge nimwe nakubwiye ayashoboye aza kuba ari winner adani wariko inota rirazi wabo Bonaventure are you ready ndaguha go kubera korono ndayifise ngaho haniho sorry ndaguha go tugende so 1 ngeze kuri 3 ucutangura 1 2 3 This is Flash TV. We shine to progress. Hello once again bakunzi ba Fresh TV 257 bakunzi ba entertainment aho muherereye hose twizera yuko mumeze neza natwe ibintu nubuki ibintu numunyenga tumeze fresh like Fresh TV 257 mubona yuko twaje mu yandi mavuta mashasha twabazaniye ikintu cyitwa Fresh Battle aho tukuzanira abatumire babiri ariko baba baherereye mu kintu novuga kimwe activity canke domaine imwe tukabahuza tukababaza utubazo bisaba yuko batwishura inyishu zirenga imwe hanyuma urushije uwundi agatwara agashimwe ka Fresh TV bava tubabwira hanyuma no munsi ndakira abasore babiri novuga babahanga bari muri gospel music abasore bariko barabikora ariko kandi byanka byakunda nibaza yuko baciye ubwenge nkuko muza kubibona ndatangira mamagare uwa mbere mpera kurinde reka na mamagare pin page welcome pin page bito sani sawa murakomeye umeze neza ya ni sawa kabisa heza jigwa tutatagenda muhamagara undi musore ubona yuko yaje ameze neza umwe mu basore bakunda kuguma batwenga basaka mwenga akaba ari Bonaventure Nike Mzazi yes bro umeze neza neza cyane yakubona ko bawaje mu mavuta adasanzwe cyane okay muramukanya by the way uko mukanya muragwana muramutse mugwanye rero mutaramukanije usanga bibaye ibindi bintu fair play itegetse kuko obete twatanguje ikintu cyitwa Fresh Battle battle ni jambo ry'icongereza risigura ni nk'ingwana ariko no of course harazamwe ni nkoho imipanga niki ku rugamba mugabo ni gwa rugamba novuga rutagatifu nta maraza za guseseka cyangwa ngo duterane ingumu uko nubundi tuhereza ku kantu ka fair play mumeze neza by the way tumeze neza twayibona dukomeye Page twaherukana kera ubona yuko umusaza usigaye afise n'akaruke gashasha iki Chanete nipo matagata bono ntubw'Imana yego Nike uziko ari abantu batemera ngene tutuntu muri gospel ngira na jini wanakunanje atakanamba ufite kwere jambo ry'Imana rivuga Imana yavuze ati feza n'izahabu n'ivy'iwanje umuntu yambakaja akimana
mbona mwatemera kandi rero babiri biblique ndi basivyo ga muta byo ni byo ariko niki waretse kukambara kubera ko utabyemera canke nuko atakufise canke wagasize muhiro no muzi yageze muri programme reka kumuvugira nta konfisa ahubwo imvaje zikuraba akwakagiye ambibe ko so twataguye ikintu cyitwa fresh battle turabatumira mukishura kubaza twatiko turababaza mwishura inyishu bisabe ko ibya irenga imwe nimba wumvuze yuko uza ku icyo kintu tukubajije ukizi ko bibiri bisaba ko pin page umugenzi wavuga ko azi bitatu cyane birenga wumvise we wahere utabindi warenza ko uramubwira ati yuraya urabesha hanyuma rero akatubwira ibyo bintu waba yavuze tugatanga umwanya ungana n'isekonde 30 ashoboye kubyishura inota abarironsa ariko bimunaniye inota rirahindukira rikaja iwabo marabitahu fresh batonye ni fresh. Are you ready to tangle? Yes, we are ready. So ariko rero imbere ko dutangura hari indirimbo y'uno mugabo nkunda cyane yitwa uri mwiza. Nifuza yuko mbere ko twinjira neza neza tubanze tujye ku mavuta sibyo gapaje. Paje arazi gitari rero adufasha. Niyo ndimbo sanda ikunda. Nifuza ko tuyinjirirako. Dukubitire nkanga couple na chorus nta Okay. Namubereye gushira kuririwe wabera bahora bacuraranga baticubahi ubwiza n'ibyawe Alpha na Omega, yeah, izina ryewa hawe, hallelujah, ntango niherezo, uhora wuzuye What a beautiful song, man. Sana. Indirimbo ni nziza. Ndimo ndayikunda cyane. Nawe urayikunda. Paje wihangane yakoze ibikomeye tuzorimba undi munsi. Kandi Bonaventure nawe ni wazoca yiririmba. Naye nyene ni imwe mu ndirimbo navuga nkunda. nziza cyane. Yeah. So nizera yuko mwiteguye neza mbashaka abakunzi bacu barakunda live music cyane babanze bafiringe utuntu nk'utu. Kuko keshi ibyo nkunda nabo nyene baba babikunda cyane rwose tunabaramutsa cyane. Yeah. So ntaguteba rero biba bisaba tunakoresha nyene akanya ukuntu uko kaba kari
amabwirizwa rero y'umukino nibaza yuko mwamaze kuyumva ukuntu 30 secondes amezi dufise n'umuhagarikizi urengeje ko aba yaduhaye sinye agaca abitubwiye. So turatangura n'ikibazo ca mbere, muranyemerera mpere iburyo bwanje. Kwa Bonaventure Nick, ikibazo ca mbere kiravuga ngo wotubwira amakaritiye angahe ari muri commune Ntahangwa? Navuga angahe uhera ku giti urindire ndaza kuguha go. navuga ni Hane? Paju. Wewe uvuga amakaritiye angahe? Atatu. Birasaba wewe tu yavuzane. Birasaba uvuga yarenga kuyo yavuze. atano alo Wo gatanu. okay Atanu wo yashobora. ane Awo wahagaze kuri ane. navuga atandatu. Turabandanya Paju. bo Ntahangwa ni hari ni Kamenge cibito Reka kuba ugira umwibi ageze kuri atandatu uravuga indwi. oya nayo nzi Mu yandi majambo Bonaventure n'umubeshi. Bishatse kuvuga ngo tugire tumuhe umwanya ayavuge nimwe nakubwiye. Yego. Ayashoboye aza kuba Atandatu. ari winner. Adani wariko inota rirazi wabo. Bonaventure are you ready? Ndaguha go. Kubera korono ndayifise ngaho. hariho Sorry ndaguha go tugende. So ngeze kuri 3 ucutangura. 1 2 3. hariho Carama, hariho Gikizi, hariho Ngagara ya mbere, Ngagara ya kabiri, Turacari mu Ngagara ane. ya kane, ya gatanu. Aho yacari Oya ziratandukanye. Hariho Heha, hariho Twinyoni, hariho Ngozi, hariho tugeze ku hasigaye Navanze 5 secondes. hariho 4 hariho Muramvya. umwanya waheze. Zakwiye. wavuze Yavuze ofete naziharuye wavuze zitanu ukaguma ugarukanamwo Ngagara ya mbere Ngagara ya kabiri. Ya namakarte atandukanye. Ariko wagumye bisubiramo wagumye kuri zitanu ya gatandatu twayibuze. natsinze rero Sinzi niba n'umuhagarikizi yabikurikiye. Ubuzo Ngagara. Yarengeje zitanu. Ngagara 2. Ntazo yigeze arenze. Namakarte ariko atandukanye. Ngagara ni karite cyane ni Ngagara yose hama irifise hama Bonaventure wananiwe. Inota rikaba rigiye kwa Pinipa. Abaza gukurikirana ikiganiro baraza kutubera abaje. Ya baraza kubivuga bavuge nimba turi kurenganiriza bite kurenganiriza mugabo wagumye kuri zitanu. En fait wari wagiye mugabo hari izo wagumye usura mwizo Ngagara ya mbere gucunanirwa ngaho. So twagiye n'ikibazo ca kabiri. Turahera kwa Pinipage uwo tubwira twese koraciye ku ntebe y'ishure. Byanka byakunda ntidushobora kuja kure cyane n'ubundi bubenyi umuntu abasanzwe afise. Uwo tubwira amavuga cyangwa ibyo bita les verbes ziherezwa na ir. Les verbes qui se terminent en ir. Uvuga zinga mu mwanya w'imisegonda 30. Uvuga zitanu. Nike warenza kuri izo. Navuga zitandatu. Zitandatu. Yeah. Pajo hari ico urenza kuri zitandatu. novuga n'indwi umukino ntugoye kazi Nike numubeshi Pajo cyangwa urarenza. Je navuga 8. 8. Ako ndasabye umuhagarikiza dufashe kuko hari igihe bashobora gusubiramo je sindavyibuke. Baza baradufasha kuraba 8. azivuga muri 30 secondes Numubeshi. Nike numubeshi. Kwagiye 1 2 3. Finir, tenir, courir, accueillir, jaillir, tenir, Zitandatu. parcourir, Indwi dusigaranye 10 secondes. contenir.
Paji yari yiteze yuko yari yiteze ko wongera kumusabira iminota. Ariko teni umwe yavuze kabiri. Oya, ntayasubiye tena kuriye. Paji yemera utsinzwe ni wemere nawe nyene mukanya yemeye. So ni nota rimwe kuri rimwe. Twabandanije n'ikibazo novuga cakanga tugeze ku kibazo ca gatatu. Turaza tugenda dusimbanga mukanya n'impere wawe ubu ndaherera kwa Bonaventure Nike. Ni ibikoresho bingahe by'umuziki dusanga muri studio ihingura umuziki n'ubundi wovuga bingahe? navuga bitanu. Paji uravuga bitandatu? Bine ni vyonse. Nukuvuga iyo uvuga ibiri munsi y'ibyo aza kuvuga aba yabeshe duca tumuha umwanya akabivuga tugategereza. Canke ubona birenze? Navuga indwi mugabo. Tene bakane bindi. Baje ngo yovuga indwi? Muze. Umunani birabaho? Nabivuge indwi nabivuge. Navuga indwi? 1 2 3. Hariho piano, gitari base, gitari solo, hariho piano. Bine. Hakabaho na mixer. Na carte son, na microphone, na trépied, na câble. Indwi? Jemaze kumva indwi? Dusigaranye. Ndanavuze. Uvuze indwi? Wow, yabikoze. Na numvise umunani niyo mpamvu. Cyane nuko yabuze kabiri. Piano yabuze kabiri. Ntabwo twibuka. Banyeretse yuko atabigeze asubiramwo. Muhagarikizo anyeretse yuko atahigeze asubiramwo. Dufise amanota ngaho abiri kwa Paji. Nawe nabiri. Uri shari kuri rimwe. Match se ko numva ibigiye kuryoha. Okay, tabandanya n'ikindi kibazo. Paji wotubwira indirimbo zingahe z'umuririmbyi yitwa Apollinaire? Kuvuga amatitre yazo. Avuga zi 8. Indirimbo 8. Yego. Nike ngaravuga 9. June ndavuga 9. Okay. Ashaka mukazi. Natsinze ndavyumva. Watsinze. Uravuga 10? Oya. Nakuvuga ijambo rifise Nike yatubwiye indirimbo 9. 1 2 3. Wastahili sifa kabiri. Negera intebe yawe imana y'ubuhungiro gitandara amanangara nzinduwe no kugushima ndacafise impamvu none zose birashoboka. 9 tayari musaza yatsinze. Sasa mu journaliste abizi cyane. Numvise Paji nariko aravyemera ngo nuko usanzwe uri umujuroriste. Nizo ntarinzazi. Nawe uri worship leader. Nawe uri worship leader utegeza kuba uzizi kuko kuri playlist uzizi. So nizonyaruka muri 30 seconde nkuko byagenze kuri Bona. Mugabo nanje nari kugerageza n'umunani njyana gutsinda. Ariko ndazizi nyinshi cyane. Kandi mutama wacu. Sasa fresh battle ubu dufise amanota abiri kuri abiri ku mpande zose. Ko mwanikiranye bamwe. N'indirimbo zanyu tuzava tuzihiganisha uko nyine kandi bikunde. Bana. Dusigaje mu bibazo dusigaje oya sindababwira. Ariko nubundi tuba dutera kwegereza no kumusoza ariko vyanka byakunda. Nuko umwe muri mwego nubundi ategerezwa gutsinda. Twari duhejeje twahereye kuri nde mukanya kwa Bonaventure uturahera kwa Paji. Paji wotubwira amazina angahe? No wotubwira amazina y'intumwa zingahe muri 12 zagendanye na Yesu? Intumwa zitanu. Niki hari izurenzako? Cyane wowe unazivugira rimwe umuhungu nabonye mfise ubwenge bwihuta. 12 ni nyinshi. Ariko ntukirwa muracangana ni 2. Novuga nka 6. Anje nk'indwi ndashobora kuzivuga no. Indwi yego. Abantu muhagarikiza udufashe cyane hano hantu sinda zimetiriza mu turabire ntibatubeshe. Novuga 8.
Atsinda. anazivuge okay twagi Twagi? sorry gato Okay. anzo wimvira twaguhaye 5 secondes Nanakimu. 1 2 3 Yuda. Toma. babiri Filipo. gatatu Petero. ane Yohana. Matayo. gatandatu Mariko. indwi Stefani atowe mu nyuma. umunani Stefano banse ngo ntawurimo Yes, ntaurimo. turacari ku ndwi dusigaranye imisegonda 6 4 3 2 1 ira inota rikaba rigiye kwa Tsinze. Bonavanti urakoze kunsubiza uramusubije ega pajo atangiye gushira n'intumwa zitarimo Oya bo Stefani yatowe mu nyuma Eh. bamusubiriza mugabo ntaje bona navuze Yuda Sevre ntarimo kwari kwavuze nyene zijya baniho bari banyeretse tufise vare cyangwa umwarakizi abayambiye ati reka uwo muntu ariko aratubesha no kuvuga Bonaventure afise amanota 3 kuri abiri ikibazo ca nyuma turahera kwa Bonaventure Nike hanyuma turaza turabaha duhejeje kubaza imisegonda 5 yo kubanza umuntu yumvira imbere yuko ncanda naharura ndabahe go ikibazo kivuga ngo uwo tubwira abaperezida bangahe bagiye batwara igihugu cy'u Burundi kuva cikukiye kugeza uno munsi 1 2 sorry utubwira bangahe naringiye page turatubwira baza kuvuga je navuga batandatu yeah okay navuga batanu uvuga batanu rero uvuga batanu buvuze yuko uyabeshe cyangwa ushobora kubarenzako mu yandi majambo bona avuga ko uvuga indwi aya nashobora mu yandi majambo rero reka Bonaventure abatubwire mbwindwi no bavuga kuvundi kwikuki indwi no bavuga indwi yego okay musaza jewe novuga munani Bonaventure icyo ndamukundira ntatsindirwa avuga ati reka ngerageze baje aravuga 9 nabavuga kuvundi kwikuki rindira banzo yumvire neza urafise 5 secondes 1 2 3 Michel Micombero Bakaza Sylvestre Ntibantunganya Uyoya Ndadaye 3 hanyuma Domitien Ndayizeye indwi nziza dusigaranye 10 secondes 8 ndayishimiye kuba Evariste yatsinze wow baranganya amanota baranganya kabisa Satu. So, ladies and gentlemen, ndabakubita ikibazo ca nyuma hanyuma muce mumfasha kubakomera amaji tugene nsinze yuza kuba yatsinze. Cette fois duhera kwande iburyo bwanje ndibatse. Ikibazo ca nyuma kigiye gutanga agashimwe kuza kuba yatsinze ariko kandi tunamuvugiriza impundu n'amashi menshi kiravuga ngo Bonaventure Nike wovuga ama equipe angahe ari mu Burundi muri première division aho ni muri football okay novuga atanu atavuga indwi Mungu yariye karongo Sinazitandatu gusa aravuga indwi ndavuga umunani ndavuga 9 Yego. Uzivuge? Sorry. Okay. Yumbire neza mugabe burya 10 Akujya umupira cyane. Barakanya football. 1 2
3 New Air y'Imuyinga, Atletico y'Imuyinga, Message Ngozi, hariho Vitaro, Zine. Interstar, Olympique, kabana indwi Kinzo, kabana Kayanza United, 8 kabana Meki Makamba ndayibagiye basha. 3 secondes 2 secondes mwanyura hese yari yanatrishije yari yanatrishije kunyoza yuko rukinzo hageremo rukinzo Wow. nayo iri mu kuko wari ugifise indwi inota rikaba rize rija kwa Bonaventure Nick ku manota Sawa. tubashimira cyane bakunzi ba Fresh Battle, bakunzi ba Fresh TV n'abakunzi ba Entertainment. Please make your comment tubwire ukuntu ibintu ubu bibona, tubwire uko nimba wanakunze kano kantu. Mu bushimwe bana basore bagiye kuronka uwatsinze acaronka novuga bonus yo kwifotoza amafoto yo ku rwego rwo hejuru ku buntu. Ariko kandi akabandanya akahabwa promo haba kuri TV ya Fresh TV, ariko kandi no ku mbuga zayo isanzwe ikoresha haba Instagram, TikTok na Facebook. Tubashimire cyane guys, we love you.